musanzwe muri abakinyi b'amareresi banyakubaha abanyamakuru mukoraniye hano tugira amahoro sangwa amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Banyakubaha mwese mukoraniye hano imbere yuko tubashikiriza ijambo ry'uno munsi nagomba musubire mumfashe mu ntiza amashi dukomera amashi abana banyakubahwa Imana yakoresheje bakiyumvira ikiciyumviro hanyuma bagashobora kwegeranya ugwaruka nkamwe kugira ngo muje hamwe mukora ibikorwa by'igihugu. Kuri genekerezo rero rya 2022 ndamukiza umwaka 2020 ishira hamwe rikaba n'umuryango w'abakinyi b'amafilme ABIV Bollywood Industry ryaramutse ritumira mwebwe abanyamakuru hamwe n'abakinyi b'amafilme kugira ngo ribamenyeshe ko gisunze ko hari imyidogo y'abakinyi b'amafilme bavuga ko badashigikiwe gishunze kandi ko vy'ukuri atamuryango wabo bakurikiranira ibikorwa uhari ndetse akaba n'ababigerageje benshi bakaba barabihevye wisunze ko kandi abatari bake bataramenya uburyo badandaza ibikorwa mvabwenge vyabo wisunze kandi ko abarundi basabwa gukorana n'abakinyi bo mu bindi bihugu kandi ko abakinyi basabwa gukarihirizwa ubwenge mu gusaba ko leta yoshiraho igisata mu mashuri cigisha ibijanye n'amareresi. ABIV isanzwe igizwe ahanini n'abakinyi b'amafilme n'abarundi hamwe na bamwe mu bagize inzego z'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi igiye kwitaho amareresi y'u Burundi mu gutangura icese industry cinematographique yiswe Bollywood Industry mu ntumbero zitari nke bwa mbere mu ntumbero yo kurata no kumenyekanisha isanamu nziza y'igihugu mu Burundi no mu makungu biciye mu mareresi yacu. Bwa kabiri kubahiriza imico n'akaranga by'u Burundi muri ayo mareresi. Bwa gatatu guhinyanyura uburyo amareresi akinwa akaja ku rwego yisunga amategeko n'ubuhinga bwa none. Bwa kane kwagura ibikorwa vy'amareresi y'u Burundi akava kugukina kugira ngo benshi biryohere ariko bibe akazi bikozwe n'abajejwe imbuga zo kudandaza izo reresi zigiye kujaho vuba. Gushiraho studio bwa gatanu yo guhinyanyura no kumenyekanisha ayo mareresi. Bwa gatandatu gutangura amahiganwa vuba n'abandi bakinyi duhereye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ubwindwi guhagararira abafise ibihayanishwa guha agaciro amareresi n'abakinyi bayo mu kwitura uyu muryango Bollywood mwihiganwa ry'amasoko no kwamamaza ivyo bakora ivyo bita mu rurimi rw'igifaransa marketing. Ubw'umunani guhamagarira imbonesha kure guha ikibanza amareresi y'u Burundi no kuba hafi
no kuba hafi na Bollywood industry tureke kuza turaba amafilime y'abanyarwanda gusa canke y'abatanzania. Ubw'icenda gutumira abanyamitahe gushira imitahe yabo mu gikorwa c'amareresi mu ntumbero yo kwamamaza imigambi n'ibicuruzwa by'u Burundi. Ubw'icumi gushira hamwe abafise impano mu kugwiza amakarisha bwenge kugira ngo hakogwe amareresi yujuje ibisabwa. Kubw'ivyo rero ABIV yashimye gutanguza ibikorwa vya industry cinematographic industry cinematographic Bollywood ibicishije ku bihembo bitandukanye ku bakinyi b'amareresi batowe n'abarundi bari mu Burundi hamwe n'abari mu mahanga biciye ku mbuga mwihiganwa gise Bollywood Awards. Rikaba ari ihiganwa hatowe abakunzi b'amareresi y'u Burundi baba mu bihugu 63 harimwo n'u Burundi. Tunamenyesha ko hari abatamenye ivyirihiganwa kubera byakozwe mu buhinga bwa none, hakaba n'abikuyemwo irihiganwa ritararangira. Iki gikorwa cyo gutanga ibihembo kuvuga udushimye by'abatowe kikazoba kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2022 isaha 9 ku Kadomo ngaha nyene mu nyubakwa zino hotel Source du Nil. Kugira ico gikorwa kigende neza, buri murundi asabwa kukigira iciwe mu kwiyumvamwo ko abakinyi b'amareresi bacu bashoboye, baruha, bakoresha uburyo bwinshi cyane kandi arabo gushigikirwa. Dusaba leta yacu y'u Burundi gushigikira Bollywood industry mu korohereza abakinyi kuronka ibibanza bashaka gukoreramwo kuko arivyo hakuru vyerekana isanamu nziza y'igihugu. Tugasaba kandi leta kugiranira amasezerano na YouTube kugira ngo abayikoresha bapfunyirizwe urugendo n'ibikorwa byabo bigire agaciro. Dusaba leta kandi guhagararira agateka k'amareresi mu itunganywa ry'abazidandaza mu mastudio mato ataburenganzira babifitiye, abazikeneye bakazoza bitura ubuyobozi bwa Bollywood. Dusaba imihora itanga internet korohereza abarundi kugira ngo bashobore kuja ku mbuga zidandaza amareresi vyorosha. Dusaba kandi gukangurira amashirahamwe n'amasosiyete kwamamaza ibikorwa byabo biciye muri Bollywood. Bollywood industry ikaba ifashe kano kanya ngo ishimire uwo wese yitanze kugira ibikorwa bizoje mu ngiro na kare ni vyacu. Dushimiye abanyamakuru bitanga kugira ngo bino ibikorwa by'igihugu bigere kure. Tunabasaba kwama hafi ya Bollywood. Tugashimira n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura General de Brigade Jimmy Hatungimana asanzwe ari nawe muvyeyi mukuru wa kino gikorwa n'abandi bubahwa bagikorana. Tugashimira n'ubuserukizi bwa ambasade y'u Burundi muri Kenya
amashirahamwe n'ibindi bisata bitandukanye bikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi hamwe na Desire Bigirimana asanzwe arongoye Bollywood industry ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ni harangame isanamu nziza y'igihugu cyacu cy'u Burundi, ni harangame amareresi n'abakinyi bayo, harangame igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Murakoze. Mu kurangiza kandi sinorangiza nashimiye rigira kandi izi ndongozi zabagiye imbere zigashiraho ino industry. Sinorangiza kandi ntashimiye nyakubahwa umukuru w'igisagara ciza ca Bujumbura General de Brigade Jimmy Hatungimana yanyizeye kugira ngo ndamuserukire muri iki gikorwa cyo gutanguza ino industry muzika, industry ya filme, industry cinematographique ngaha mu gihugu cacu. Nanje nkabafatiyeho kano kanya ko gutera intege mwebwe musanzwe mukora ico gikorwa. Mumenye yuko bose batanguye bitwa ko ari bato, abamubona bitwa ko bakomeye, abasokoni bayamaze ati izo mubona zibika ejo zaramagi. Ntihagire rero wava yisuzugura, mubandanye akazi kanyu mugakora, ndetse ko mwagiye hamwe mwegeranye n'abandi bashobora kuba bari hagati mu gihugu, bashobora gusanga hari abafite izo mpano ariko badashobora kubone kuronka aho berekanira ivyo bashoboye. Turizera neza yuko inzego z'igihugu zizobaje inyuma, Imana izobafasha, hanyuma mu gihe kitarambiranye tukazobabona mwateye imbere, sinema z'u Burundi zatanguye kuvugwa mu makungu. Murakoze, Imana ibahezagire. Kuvuga abamenyeshamakuru b'u Burundi bitaje imico n'akaranga rero harimo muziki, harimo sinema, harimo théâtre, harimo comédie, harimo kurima, harimo gufungura, tout ça c'est de la culture. Naryohewe na kino gikorwa, nizera ko ari ubwa mbere kibonetse nakavutse Bollywood industry muko mbona ahandi zagiye ziboneka ingo nk'izi bigo nk'ibyagiye bikora, usanga hari hakunguko tuvuze nkaza nibaza ko iryo zina ridatandukanye cyane n'iryo tuzi za Hollywood muri Amerika, za Norway, muri Nigeria n'ahandi. Rero nizera ko arakarusho tugiye kuronka, ahubwo nagomba nsabe ababishoboye mu cyubahiro cyabo bamfashe dukomera amasi abantu yumvire kino gikorwa. Nkaca ngira ko mbaza kano kabazo baratujeje kutubwira yuko numvise byinshi mu ihangiro migambi Bollywood industry izanye ije gusaba, ije gushikugwanira guharanira, numvise byose ari yororo. Gusa nkacangira akabazo gatoyi wati mbega Bollywood industry irugururiwe n'abandi bantu na cyane cyane basoma mu yindi migwi itandukanye, bizokorana gute n'iyindi migwi isanzwe iri nko mu gihugu hagati iri mu gisata cya sinema? Navuga nti icya kabiri, navuga nti hariho ayandi ma organisation tusanzwe tuzi yabayeho canke ariho nakora mu gisata cya sinema mugabo yobafise ingene akora. Bollywood industry ije gukorana gute, izogirana imigenderanire gute n'ayandi ma organisation tuzi nka za festival canke n'ayandi ma maison y'abantu baba individu atamenyekanye cyane mugabo akora mu gisata cy'amareresi, kugira ngo umuntu wese yisange. Ni ukuvuga rero umukinyi w'ireresi wese muri iki gihugu cy'u Burundi arahawe ikaze. Mwumvise mu migabo n'imigambi twavuze yuko dutumirira n'abanyamitahe, hama tugahamagara n'abafise ivyiyumviro canke amaproje nabo nyene ko boza kugira ngo iyi industry ibafashe. Ndabaha akarorero kugira mu bitahure neza. Umuntu arashobora kuba ashobora kwandika filme
mugabo adafise impano yo kuba yokina, adafise impano yo gutwenga canke kurira. Uwo rero turagirane turakira iyo filime aba yanditse, tugaca tumufasha kurondera abayirealiza, na cyane cyane ko mwumvise ko tuzoba dufise igisata ca production, tukongera tukagira n'igisata ca commercialisation. Ni kuvuga rero umuntu wese muri iyo industry ntakumiriwe, umuntu wese azoba hawe ikaze kuco ashoboye, hama duce dushira hamwe twubake ikintu kizima. Kibazo kigira kabiri, mwabajije yuko iyi industry izokorana n'ibindi bisata byari bisanzwe bikora iki gikorwa cha sinema. Cyane gose nimba mwumva ico bisobanura industry, novuga ko n'uruganda canke n'ihinguriro. Mu guhingura rero hasabwa ibintu byinshi. Abarundi barayamaze ngo karahara mu ruganda ntibacura, naho kaba kamwe kabuze ibintu ntibigenda neza. Ni kuvuga rero bajya bahora bakora ibikorwa bitandukanye, zaba za festival n'izindi, ntituzikumira ahubwo nazo nyine turazihamagara kugira ngo dushire ingufu hamwe, kuko murazi yuko ibigiye Imana bigira Imana. Ni kuvuga ngo dubahamagara kugira ngo dushire ingufu hamwe, hama igikorwa kibi, igikorwa kiboneka kandi gitunganijwe neza.